iradiyo ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88.3 iradiyo inshuti ya bose no kuri FM 104.3 ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda abatuye mu karere ka Bugesera n'abakorera ubucuruzi mu kibanza ca Nyanza ingenzi zitegereramwo imodoka zija canke ziva muri ako karere basanga bazogira uruhombo mu bikorwa vyabo by'ubudandaji. Nta modoka n'imwe iri muri gare hano, rero dufite ikibazo cyane nk'abacuruzi. Urabona ni restaurant ariko nta muntu n'umwe urimo, byatugizeho ingaruka n'ibihombo byinshi. Nyuma y'ejo nibikomeza gukena nubwo nzagaruka hano, nzafunga kugeza igihe bazarekurira. Uyu n'umwe mu bacuruzi batuye akarere ka Bugesera mu gihugu ca Tanzania. Imigirwa yo gushingurana iteka uhoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzania John Pombe Magufuli yatanguye kuri uyu wa mbere. Mu Burundi imvura y'isegenya yaraye isambuye amazu arenga 370 y'abanyagihugu, amashengero ataramenyekana, igitigiri n'amashure ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'Uburundi. Mu gihugu ca Republika ya Congo umunyapolitike akomeye yariko ahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yabaye ejo ku munsi wa Mungu yitavye umuremyi ahitanywe n'ikiza ca corona. Amakuru avugwa hirya no hino tuyatanguriye mu gihugu ca Republika ya Congo, aho umunyapolitike akomeye yariko ahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yabaye ejo ku munsi wa Mungu yitavye umuremyi ahitanywe n'ikiza ca corona. Amakuru y'urupfu rwa Guy Brice Parfait Colelas, umunyapolitike atavuga rumwe na leta yarinjiye ibitaro kubera ikiza ca corona ejo ku munsi wa Mungu, yatangajwe uyu munsi kuwa mbere n'umuvugizi wiwe. Uyu munyapolitike Colelas yarafite imyaka 61, yabonetse ubwa nyuma ku masanamu ya video ku munsi wa gatandatu abwira abanyagihugu bamushigikiye ko ariko arahangana n'urupfu. Mu nyuma yaciye atwarwa mu gihugu c'Ubufaransa n'indege aho yaragiye kwivuza. Mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka wa 2016 Colelas yari yaronse amajwi 15%, ariko vyari vyitezwe ko aronka ikibanza ca kabiri mu matora y'ejo inyuma ya Perezida Denis Sassou Nguesso, umuperezida wa mbere muri Afrika amaze imyaka myinshi ku butegetsi, no kuvuga imyaka 36. Colelas yari yahagaritse kwiyamamaza ku munsi wa gatanu nyuma yaho abwiriye abamushigikiye ko yikeka ko arwaye malaria. Yaragize iminsi anebagura cane Perezida Sassou Nguesso avuga ko yahinduye igihugu gisigaye kimeze nk'igihugu kirangwamwo intwaro y'igitugu. Mu gihugu ca Niger abayobozi muri leta y'akarere batangaje ko abantu 60 ari bo baraye bahitanywe n'ibitero. Inkuru dushikirizwa na Eugenie Mukankusi. Abagabo bafite intwaro bishe abo bantu mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Niger ejo ku cyumweru. Abateye bigabije imidugudu 3 mu ntara ya Tahua, aho igihugu gihana imbibi na Mali. Amakuru aturuka amashinzwe umutekano avuga ko abarwanyi ba leta ya Kisilamu aribo bagabye icyo gitero, mu gihe amakuru aturuka mu karere atavuga uwari ubiri inyuma. Alfazaz Isintag, meya wa Tilia mu cyaro aho iyo midugudu iherereye, yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko hari abantu babarirwa muri 60 bapfuye, ariko ko umubare wose utari wamenyekana. Umuyobozi w'umudugudu muri ako karere wasabye ko amazina ye adatangazwa, yavuze ko hishwe abantu bagera muri 70. Urugomo rureze mu mpande zose z'uburengerazuba bwa Afurika mu karere ka Sahel rwenyegezwa n'abarwanyi bafite aho bahuriye na Al-Qaeda n'abishingikiza ku moko. Ibitero by'ejo ku cyumweru bikekwa ko byaba byari ibyo kwihimura mu birebana n'itabwa muri yombi ry'abantu bakekwagaho kuba bari mu mitwe yitwaje intwaro iri mu karere. Ibyo byavuzwe muri raporo y'imiryango y'ubutabazi iyobowe n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR. Abantu batamenyekanye ku wa mbere w'icyumweru gishize bishe abantu batari munsi ya 58 mu karere ka Tilaberi kegereye ahabereye ibitero by'ejo ku cyumweru. Mwiko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Amakuru tatanguriye mu gihugu ca Tanzania, aho imigirwa yo gushingurana iteka wahoze ari umukuru w'igihugu John Pombe Magufuli yatanguye kuri uyu munsi wa mbere. Abategetsi batandukanye bagiye kumusezera no kumusengera imbere yuko ashingurwa ku munsi wa gatanu itariki 26 y'uku kwezi kwa gatatu i Dodoma ku murwa mukuru wa politike w'ico gihugu. Uburundi bwaserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu, u Rwanda ruserukirwa n'umushikiranganji wa mbere. Inkuru ya Claver niyo nkuru umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika ari i Kigali mu Rwanda.
urugendo rwo gusezera ubwa nyuma John Pombe Magufuli yahoze atwara igihugu ca Tanzania rwatanguye kuri uyu wa mbere ruzomara iminsi 5. Inkuka y'imisa yasomewe i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ubutunzi mu isengero rya Katolika Saint Pierre, aho yakunda gusengera niyo yatanguriye indinganizo yose yo kumusezera. Kimwombea mtumishi wako hayati Rais John Joseph Pombe Magufuli. Ibirori bikomeye vyabereye i Dodoma ku mugwa mukuru wa politike, aho ikiziga cajanywe inyuma y'imisa kugira ngo abanyacubahiro batari bake bamwunamire. Utwara umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi niwe yatanguriye bagenzi we mu gushikiriza ijambo ryo gusezera Magufuli. Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité, yibukije ko atababaye Tanzania gusa ahubwo ko ari Afrika yose iri mu kigandaro. Ati tuzokwama twibukira kuri Magufuli ubutwari bwiwe kugwanira neza ya bose no guteza imbere ubutunzi bwa Afrika no kugwanya igiturire. à la fois d'un combattant visionnaire, patriote. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko wiyemeje gushigikira perezida mushasha yashizweho Samia Suluhu Hassan kubandanya semo Magufuli asize. Ningependa hapo kuchukua nafasi hii kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki. Uhuru Kenyatta, perezida wa Kenya, ari nawe asanzwe twara umuryango wa Afrika y'ubuseruko ufise icicaro muri Tanzania, ati turi hagufi yawe tuzogushigikira kugira ngo ibikorwa Magufuli asize bitere imbere, akarere kacu ntigasubira inyuma, twiteho akazi, abatanzania nabo bagushigikire. Wa Tanzania wako nyuma yako. Muri iyo migigwa Uburundi bwaserukiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Nous sommes en douleur extrême. Nous partageons cette souffrance car Bazombanza yashikirije ko Uburundi bubabaye kandi bugandariye Magufuli. Ati twebwe yatubereye imboneza, umuhanuzi mpanuzwa jambo, umwizigirwa. Ati natwe turabuze kandi twifatanije umubabaro n'abatanzania bose. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Burundi Prosper Bazombana murakoze cyane. Kanatsinda ico gihugu ni nkoramutima ku Burundi, nico cakira ibiganiro vyavuyemo amasezerano y'Arusha yahagaritse intambara mu mwaka w'2003 inyuma y'imyaka 10 y'intambara n'indiyane za politike. Igihugu c'u Rwanda naco caserukiwe n'umushikiranganje wa mbere Edouard Ngirente. On behalf of His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda. Ijambo ryiwe ati mwizina rya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda turahurije igihugu n'umuryango wabuze, atakarere karabuze intwari n'umutware yabona kure. Twebwe turamuzi kuko twarakoranye bitari bike mu karere, ariko kandi yarateje imbere imigenderanire hagati ya Tanzania n'u Rwanda, kandi tuzokwama tumwibuka. Jamhuri ya Rwanda Dr. Eduardo Ngirente murakoze cyane. Mu gushimira abagiye gufata mu mugongo ico gihugu, Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje ko agiye kugera ikirenge mu cuwo asubiriye Magufuli. Alisimama kama Mtanzania kwanza na kuweka maslahi ya taifa mbele. Ati yabaye umukuru w'igihugu atwarira bose ataravye ubwoko, amadini n'intara. Ati jewe mwumva mvuga ndabisubiyemwo, ndi umukenyezi ariko umukuru w'igihugu ashoboye, turi kumwe byose birashoboka. Muzomfate mu mugongo kugira ngo iryo ragi turikomeze, wigira amahoro mfura ya Tanzania na Afrika. Pumzika kwa amani mwanamwema wa Afrika. Uwo muhango witabwe kandi n'abakuru b'ibihugu nka Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Afrika y'Epfo, amazinga ya Komoro na Namibia. Ivyo bihugu bisangiye na Tanzania umuryango w'ibihugu bigize umuryango w'amajepfo ya Afrika, vyiyemeje gushigikira umukuru w'igihugu mushasha Perezida Samia Suluhu Hassan. Abatavuga rumwe na leta ya Tanzania nabo batangaje ko bazoshigikira uwo mukenyezi atwara Tanzania. Gusa Tundu Lissu yaserukiye umugambwe Chadema ahanganye na Magufuli mu matora mu mwaka uheze, yatangaje ku rubuga rwe rwa Twitter ko indongozi nshasha zo kwitandukanya n'umurongo wa Magufuli wo kuburabuza abatavuga rumwe nawe zikihutira kugarukana icuka ciza muri politike. Inyuma y'ibisagara vya Dar es Salaam na Dodoma, ikiziga ca nyakwigendera John Pombe Magufuli kizojanwa muri Zanzibar, izinga ryegamiye igihugu ca Tanzania, hanyuma zojanwe i Mwanza imbere yo kuja gushinguranwa iteka mu karere ka Chato, intara ya Geita, aho asanzwe avuka. John Pombe Magufuli yitavye Imana ku munsi wa gatatu uheze afise imyaka 61. Leta yatangaje ko yazize ingwara y'umutima. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
urakoze Claver. Mu Burundi amazu arenga 370 y'abanyagihugu amashengero ataramenyekana igitigiri n'amashure byarasenyutse kubera imvura nyinshi ivanze n'umuyaga ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi mw'ijoro n'umuhingamo byo kuri uyu wa Mungu. Umuntu umwe niwe bimaze kumenyekana ko yahasize ubuzima. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Kaneza. Umuyaga wari mwinshi rwose naho wari mu nzu barumva ko inzu igomba ikugwe, aha bose barayihanze, hariya haruguru hose harasambutse, iyo hakurya hose harasambutse, abantu benshi barayihanze. Ubu ni umukenyezi wo muri quartier ya Mutangasize ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, hamwe muharaye hakubiswa cyane n'imvura ivanze n'umuyaga. Aratubwira ko imvura yaje be n'uyu mugabo akora akazi kukumwa kahagaze kubera aho yakorera hasambutse. Yamva jari nto nari ndiko ndamwa kwafire yasanze ndiko nakira umukiriye hanyuma rero numva amabati yose aragiye kuko umuvu wari wamaze gutemba biyo ruguru umuntu uza muri rirare twabonye amazi adutera ntibyakunda ko nshaka kuva hajyayo ngo muhungire hari hayi imvura yose ije yamutiyeko. Habonye nyene nk'impanuka nyene nk'ikiza kubera hari umuyaga wari mwinshi rwose naho wari mu nzu barumva ko inzu igomba ikugwe, aha bose barayihanze, hariya haruguru hose harasambutse, iyo hakurya hose harasambutse, abantu benshi barayihanze, nyine amabati yagiye barayatera hirya no hino ku gasozi. Asaba leta kugarukira cyane cyane ku miryango ifite abana bato nk'abantu bafise nk'abana ubu ntibafite icyo baryamikaho abana, hariya nk'abana benshi usanga nk'ubu niba nyina yarafise nk'utuntu yadebereza ko ngaha benshi batunzwe no kuyunganya mu tuntu duto nk'abana benshi nk'ubu baraye batarose aho baryama kubera ibintu byanyagiwe, hari uba yiryamira ku karago urumva akarago kamaze kujyamo amazi umwana ntabakironse aharyama. Muri zone ya Kanyosha mu bumanuko bwa Bujumbura irimwo amazu arenga 150 n'amashengero 5 n'ishure rimwe byasidutse, abahatuye bibaza ko itunganywa ribi ry'imivo n'imiserege bitwara amazi biri mu byunyura ibintu. Byari bikoye mu magana wabaye mwinshi nta kuntu twokorera abaguzi bwase watwoca dukora gute kumenya ko byogenda cyo mudufasha ahubwo gatura ubuzi buca buhagarara kwe kujya guhindara umuntu Bujumbura biragoye reka ubwo uragwana bigakomera nyine. Ikintu twosaba nuko leta yake dufasha kwe n'ubundi bwoko tubona umengo ni kibazo bisanzwe turiko turahanga mu Kanyosha igituma inzu bigunda kubamagurika keshi. Hari igihe usanga imiserege idakwiye ugasanga imiserege ica mu masite, hari imiserege mito kandi hacicamwa amazi menshi bigatuma n'inzu zaho zibomagurika. Uriko uraraba Kanyosha nzima siyo inzu zo kwama zirabomoka yego kuko n'ahandi imvura iragwa kandi hagwa ku bwinshi, bitumwa n'ivyo vy'imiserege bigatumwa kandi n'ibinombore baza barashiramo, kandi ubona isi ya Bujumbura idakomera umusenyi. Uwo mugabo ari mu bajeje intwaro ku Mutangasize asanga abanyagihugu bakwiye kujijuka. Gusanga leta yari ifite umugambi yo kuduhimiriza kugira ngo umuntu wese amazi yiwe ava ku nzu agerageze kuzayakoregita agira akarugari ajya muri pwizare aguma ngaho hantu, ariko abenegihugu ntibavyumva kumwe cyane ko bafite n'amaparasera atari kirenga mato agacabona ko kumenga gize pwizare mu rupangiwe acabona ko kumenga iparasera wagiye kwimara, ariko agacarekerera amazi agasenderana amanuka aja ku wundi atera uwundi gushika. Abamikoro make nabo nk'uyu bavuga ko bwafutse umuntu wama isi umuntu waka indarura yaka utayifise naho ucuraba nyene imvura itari kiragwa ukabura ryaba muri ico gihangari nyene ukabona ko bwoca nta kindi. Musanzwe ufise uburyo hari umuntu yisanurira, udafise uburyo nawe aca barabo twakingiriza amakabara baho bukebuke uko uzosanga kenshi bafise ibintu bakingiriza bafata ibishanga cyangwa amahema, afise amahema ugasanga baye mu ihema. Sinzi ko mwabibonye namwe bw'ahantu baba basidutse ku budafise uburyo kugira cyo yisanurira. Ego igihe twateguriye inkuru ingingo zemejwe n'umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati n'umutekano ari nawe araba ibijanye no gutabarana no gukingiriza n'isibe ntizari bwamenyekane kuko yabanje kuja mu bikorwa by'inama ya komite yo kurwanya ikiza ca COVID-19 asanzwe atwara mu gihugu imbere yo kuja kugendera uduce twaguyemwo imvura y'umurengera, ariko n'umushikiranganji wo gufatana mu nda hamwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Ariko mu bishize jidenije imbere umunyamabanga ntayegayezwa umushikiranganji bujejwe inyubakwa yakanguriye abanyagihugu gufasha leta mu kwijukira ibikorwa rusangi kuko amikoro yayo atoyishoboza guhangana yonyene n'ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe bituma imvura y'umurengera n'imiyaga n'isendanisha ry'amazi. Nuko mu Burundi hamaze igihe ibikorwa by'ugira isukurwa ry'ibiraro n'ibindi byose bitaba ku buryo bwa buci, ariko ubu gushika ubu bamenyesha yuko ubushikiranganji bwacu bukwanye n'ubushikiranganji bw'igisagara ca leta
kuronka uburyo bukwiye ku buryo mu kiringo c'umwaka uza 2022 hazoba uburyo bukwiye kuzatumwe dukurikirana ibikorwa hakiri kare nko vyahora kera twateye systeme yo gukora ibikorwa mu rusange ubwo nuko bwa yuko kare twagira amapedofe akaza amantepi ubudufasha umugambi yuko twebwe n'abene gihugu ivyo twese kwa moko tukabikora kugira ngo dutabare hakiri kare. Ibitigiri mfata kibanza byatanzwe n'ubushinganje bujejwe umutekano vyerekana ko amazu 372 yari yabomotse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura bihana urubibe mu mvura ivanze n'umuyaga yo kuri uyu w'Imana maze umwana w'umwigeme nawe akaba yahasize ubuzima. Eroje urika neza ijwi rya Amerika. Mu Rwanda naho abakorera ubucuruzi mu kibanza ca Nyanza ingenzi zitegereramwo imodoka zija canke ziva mu karere ka Bugesera yarutse gushirwa muri Guma mu karere baremeza ko batanguye guhura n'igihombo ku buryo mu gihe atacohinduka bashobora guhagarika ubucuruzi. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Assunta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda. Mbere yuko aka karere gashyirwa mu kato abagenzi bava cyangwa bajya mu Bugesera banyuraga muri gare ya Nyanza yubatse mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Uru rujya n'uruza nirwo rwatumaga abakorera ubucuruzi banyuranye muri iyi gare bunguka. Ijwi rya Amerika ryahasuye, iyo uhageze usanga hari imodoka zitarenze 3 nazo zitegereza abagenzi zikamara umwanya munini zitaruzura. Ikibazo gikomeye n'icyo abahakorera imirimo y'ubucuruzi buri wese umusanga mu iduka rye yicaye wenyine, abandi biyumvira radio, bose icyo bahurizaho barataka igihombo. Nta modoka n'imwe iri muri gare hano, rero dufite ikibazo cyane nk'abacuruzi. Urabona ni restaurant ariko nta muntu n'umwe urimo, byatugizeho ingaruka n'ibihombo byinshi. Nyuma y'ejo nibikomeza gutya nubwo nzagaruka hano nzafunga kugeza igihe bazarekurira. Kuva mu gitondo maje gucuruza n'umuntu umwe amafaranga 8,000 kandi aya masaha byibura iyo nabaga natuje makeya ni nka 50. Nta mukiriya n'umwe kuva mu gitondo, burya ba Bugesera niwe batuguriraga ibintu byose byahagaze. Ni igihombo gikomeye pe. Urabona nk'ubugare isa nkaho nta bantu baba bayirimo kubera Nyamata ifunze, nta n'uwatubajije nuko ntigeze ducuruza. Twakigize cyane, iyi ni nka lockdown kuko twebwe dutunzwe na Bugesera na Nyamata, urumva ibicuruzwa byacu nyine ubu turahomba nta kundi. Kuva mu gitondo nta n'isipana ndakora rwose. Aba bacuruzi baravuga ko nubwo muri ibi bihe ubucuruzi bwabo bwahombye, ba nyir'amazu bakoreramo baracyabaka ubukode, hakiyongeraho n'imisoro bakomeje kubarirwa umunsi ku munsi. Turimo turishyura amazu tukishyura imisoro kandi nta nyungu rwose. Ni ibihe bikomeye nka nk'umunyamakuru dukorera ubuvugizi bafungure rwose kuko hariya ni nk'Ikigali ni ukuri. Ya misoro irakomeza na bukode burakomeza, nta gihindukaho na kimwe. Inzu ndakodesha, mfite n'abana, na ba nyiri ibibanza bagomba kutwishyura. Wapi ubuzima bwahagaze nyine, umva turi kubyibazaho nyine, nge nahita mfunga nkataha. Umwaka ushize nibwo leta y'u Rwanda yari yashyizeho ikigega kigamije kuzahura ubukungu bwasubijwe inyuma na COVID-19. Kwikubitira icyo kigega cyari cyashyizwemo miliyari 100 amafaranga y'u Rwanda agamije gufasha abacuruzi kongera gusubiza ubucuruzi bwabo uko bwahoze mbere y'uko iki cyorezo kigera mu Rwanda. Umwe mu bacuruzi bavuganye n'Ijwi rya Amerika yemeje ko nubwo leta yabashyiriyeho iki kigega bitoroshye kubonamo inguzanyo. Bwana Jean Paul Habumugisha akorera ubucuruzi mu mujyi wa Kigali. Iyo nguzanyo rero biragoye kuyibona, harimo amananiza menshi, narabigerageje kuyisaba ariko harimo amananiza menshi ku buryo kuyibona bigoye cyane, umuntu rero agahitamo kubyihorera. Ibyo byose basaba njyewe narabibahaye, ujya muri banki usanga ukorana nayo ukagira bakakubwira ibisabwa byose ukabibahereza. Njyewe rero narabibahaye, banki nayo ikakubwira ngo ni ugutegereza nyine mu gihe ngo biva muri banki ngo bikajya muri beneri bakaba ariyo yapruva ko uri buyabona ayo mafaranga. Noneho rero ubwo ni ugutegereza igihe nawe utazi igihe bazagera bazapruva ayo mafaranga. Ngira ngo nasabye mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize. Ubu rero narategereje, ibyo byangombwa byose narabitanze, narategereje amaso yaheze mu kirere. Nabaza muri banki yanjye nyine bakambwira ati ibintu rero birimo amananiza menshi, ati ni ugutegereza nyine nta kindi wakoraho. Hari ikindi cyiciro gikora ubucuruzi buciriritse bo batangaza ko batatinyutse kwaka izi nguzanyo bitewe n'uko imikorere igenda ihinduka umunsi ku munsi. Bamwe bavuganye n'Ijwi rya Amerika ariko batifuje ko dutangaza amajwi yabo, bavuga ko hari ubwo bazinduka bakumva bashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo cyangwa mu karere, bakemeza ko batatinyuka kwaka inguzanyo bazishyura kandi babona imikorere irushaho gucumbagira. Minisiteri y'Ubuzima yo iherutse gutangaza ko uturere twashyizwe muri gahunda ya guma mu karere
karere byatewe n'ubwiyongere bw'ubwandu bwa COVID-19 bwahagaragaye. Iyi minisiteri igasaba abaturage gukomeza kugira imyitwarire myiza ikumira icyorezo cya COVID-19 kugeza nibura hamaze gukingirwa abanyarwanda bangana na 60%, ni ukuvuga abasaga miliyoni 7. Iyi minisiteri itangaza ko icyiciro cya mbere cyo gukingira kigeze hafi ku musozo, kuko ku nkingo 341,480 zagombaga gutangwa hamaze gukoreshwa 333,353 zingana na 97%. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumaze hafi igice c'ikijana buvugwamwo umutekano muke bivuye hanini ku mirwi itwaje ibigwanisho yahagize icibare cayo. Imwe muri iyo mirwi irwanya ubutegetsi bwa leta ya Kongo mu gihe iyindi yihishayo irwanya ubutegetsi bw'ibihugu bibanyi. Ivyo vyose bituma haba umutekano muke ku bahatuye. Impamvu z'ico kibazo cabaye ingorabahizi naho kigana mu myaka iri imbere, n'ivyo mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yaganiriye n'abahinga bakurikiranira hafi ivyo muri ako karere barimo Delphin Ntanyoma avuka muri ako karere, Lucie Mukundwa umumenyeshamakuru yakurikiranye intambara zo muri ako karere, hamwe na Professeur Paul Kananura umuhinga muri politike mpuzamakungu yigisha muri kaminuza ya Bordeaux mu Bufaransa. Ntanyoma atangura agaragaza ukuntu ako karere kifashe. Ndakeka ko nshobora kuba ubuzima bwanjye bwose bunini narabubayemo mpaye numva ivyo bintu. Utumye nibuka umugoroba umwe, ntokwibuka neza iminsi niba yari ku minsi nginga, ariko hari nko muri za 83 ndagira ngo uwo munsi barashe sasu nari ndi hanze iwacu mu muhana. Ndikanga nyine umuntu yakiri mutoya, nari mfite imyaka mikeya, ndagira ngo yarigeze nko ku 10. Ingavu bwa mbere nari numvise isasu hagufi yanje, mu kanya baravuga ngo mu gace ko mu misozi iri munsi y'iwacu ahantu bita za Rurenge, ngo haje umuntu wahoze muri mu bintu bita Murere ni rebellion za Simba, biriya byabaye nyuma ya independence, byari bibamo na ba Kabila Laurent, yitwaga Nondo. Ni ukuvuga ko ubuzima bwanjye bwinshi nabubayemo, uretse muri ino myaka ya nyuma wenda umuntu amatangiye nko kumenya nk'ubwenge yabaye mukuru nibwo byabaye byinshi cyane, ariko ubwo na mbere yaho nkiri na mutoya nibyo ntabonaga n'ubundi hari mu ntambara. Jewe ubwanjye navutse tumaze imyaka 2 ababyeyi banjye bahunze aho babaga mu bice by'inganji, sogokuru yamaze kwicwa n'izo ntambara. Ni ukuvuga ko biragoye kuntandukanya n'intambara. Ubwo wenda turaza kugaruka ku kibitera, ariko reka nkubaze nk'umuntu wahabaye nyine wahavukiye, abahatuye uko mwabyirutse bababwira, wabonaga abaturage bazi igitera izo ntambara cyangwa babona ari ibintu biza bikabagwaho, abo izo nyeshyamba ari bwo buzima bwabo, ntibazi ikibitera, ntibazi aho biva naho bijya? Iki ni cyo kibazo kigoye cyane, ariko kandi kigira n'ibisobanuro bitandukanye bitewe n'ahantu ugeze n'ububasha abantu bafite bwo kumva. Nyuma yaho twamaze kuvugana nawe, burya mbere naza ntekereza ko muri iyo myaka yanjye mikeya, igihe kimwe bazaga batubwira ngo impamvu imvura yatinze kugwa mu gihe cy'izuba muci, ndagira ngo ukwiye mvuga mbaye mvuga wenda abantu ko barayumva neza. Hari igihe iki ryazaga ritinda kuba, tukiri bato icyo gihe ukumva n'abantu bakuru bamwe barabyemera, bazaga batubwira ngo hari inyoni yitwa Buteni, bagize izina ryayo, ngo yaretse icyari ahantu, ng'icyo cyari bataragitambura, ngo n'imvura ndizigwa. Abantu bagafata iminsi baba bashaka icyo cyari, ariko bwacyo basubira kubaza bakakubwira ngo haba n'umuntu w'umusaza ngo uba ahantu uzi uhagarika imvura ngo ntigwe. Ndashaka kuvuga iki, ni ibisobanuro byinshi biterwa n'aho abantu bari n'igihe barimo. Intambara zo muri periode ya Murere, izo ntabonye cyane, zari zimeze nk'izitagira ibisobanuro. Ikintu abantu babonaga gikomeye nuko abantu bavugaga ngo baritera amazi ngo ntibapfa, bakaza bakica abantu bakabanyaga, bakavuga ngo ko bararwanira ngo independence ya Congo kubera ko ngo yanyazwe nyuma y'urupfu rwa Lumumba. Kuva n'ikintu kinini kitari gikwiriye gutuma abantu bicana bo mu mihana. Noneho uko bigenda bimanuka niko bigenda bigira ibindi bisobanuro. Zino ntambara zo mu myaka ya nyuma guhera za 90
nazo zifite ibisobanuro byinshi bigiye kumera nk'ibyo, kimwe kiba gisa none gutya ejo kigasa gutya ejo bundi kigasa gutya, ariko zitangira bwa mbere zatangiye arizo gukuraho mu buto. Tubanze tujye kwa Lucy Umukundwa. Muri imyaka tuvuge 25 ishize hagaragaye impinduka nyinshi muri kariya gace ndetse n'imitwe inyuranye yabaye nk'isimburana mu kumenyekana cyane kurusha indi. Yarabivuzeho nta nyoma hari yagiye itangira nk'amashyaka ya politike nka za FDL, RCD, CNDP, M23 n'indi, nubwo imwe muri yo ngiyongera ngo yabayeyo warahavuye, ndibwira ko za M23, ariko ibyo ari byo byose za RCD zo zose zigihari warahakoreraga. Ndagira ngo uduhe ishusho muri rusange nk'uko ntanyoma yabaye nk'utubwira uko byari bimeze mu bwana bwe, wowe nk'umunyamakuru wahakoreraga udufashe gusobanukirwa uko byari bimeze igihe wakoreraga mu burasirazuba bwa Kongo. Igihugu gitangira gukora muri Kongo ni mu myaka ya mbere LCD igitangira intambara, nkaba imitwe nayimenye cyane aho nagira ubwo nakurikiranaga imishyikirano yo muri Afurika y'Epfo, Sun City, nibwo kugira ngo mbahe nk'isura y'uko iyo mitwe iteye, nabaha urugero rw'umwe mu bakoze umutwe mu gihe bari bagiye mu mishyikirano. Yarambwiye ati guverinoma inamenye ko igiye gutanga amafaranga kuri iyi mitwe, ngo babahaga icyo gihe amafaranga $100 by'amadolari kugira ngo bazashyigikire guverinoma mu gihe cy'imishyikirano. Ubwo rero aravuga ati ngewe nari umwarimu mpembwa ubusa, ariko inziranye n'abanyeshuri nigishaga bagiye kuba amabandi. Ngewe narabahamagaye ko nari ko bafite intwaro, noneho ngenda babwira ndaho umushefu wanyu turya amafaranga ya leta. Ubwo ni urugero rwa mbere mbabwiye rw'ukuntu umutwe byoroshye gukora mu gace k'iburasirazuba bwa Kongo. Urumva nimba umuntu w'umwarimu ahaguruka uyu munsi akavuga ati ngiye gushinga umutwe witwaje intwaro, mu cyumweru kimwe akaba bigezeho, akabakoza uwo mutwe akagenda mu mishyikirano, nibaze icyo gihugu